Shabe nukuri kumana Imana kubabarire bro wari ibintu ugira nyine ngo na maprank wobaze ngo uriko urapfa kugira kumva umuntu uri kuramutane kumwikije ibintu byinshi urumva ngo bisunde kura abe urumva ko nk'ubu ngo wiravye ngo nango bisengo gacira kahe ace tori ishugwe ryari ku meza ngo urutwa ishugwe ngo urutwa gaciro n'irishugwe koko ryo rirapendezesha mu nzu ritana konsoma nico vyegeze kumbako ndababona amaguru ane mu nzu nawe ukidana uburapfa ngo uri kugira amaprank nkiriya prank ngo naronge ngo kigore ngo gidafise iyo kija niyo kiva ngo nyine ngo jingo kinicompeba uretse nkajyanye ikintu nibuze je nibuka umunsi umwe sinashaka no kubivuga umunsi umwe yaraje muca mumenye wari wese ngo mwe ndondora yaraje arambwira ati pe nawe urakunda kubisha ibintu urumva umugabo wari ufite icyo gihe jewe ariko sawa umugabo uradodereye umuntu okay umugabo yaraje umugabo wari ufite icyo gihe wewe nta muzi n'umwe wundi genda ndakudoderera ku bya nyina wana na wewe ndakuroka kuno kuguru nyimba abahora babona namba utubutura iri vi ryarahindukiye riri hama bacha batubwira yuko nomanuka Bujumbura nyagihe bon sinari hafi yavye sinzi ibintu byari byabaye byo ntiyumvikana gatoye na mere hama mere arambwira turaze rero ngaha we ni wageze ubuguruguru nje gituma ujya mama ndamukunda ni wageze ubuguruguru ngaha urimenya kufa ryahindukiye ndavuga ngo abazonca ukuguru bizogenda gute meza ikintu cabaye ntushoboye kucumva nta sima bigeze banshirako nta mafaranga yo gushirako isima twari dufise burya abantu batakaza ibintu niba abandi baronka ibintu vyoroshe binaregeya twebwe ari abantu baronka ibintu barakoze bro hama Imana igahezagira rero ni jese ni muri babandi basamye kweri nje gituma kiya cana canje ciha yambonye ko kirasama kigira ibintu ni kubita kuri bijya bitama nkabwa ni we ace bituya mucezo ugomba kwigira nk'ivyo bintu mama wawe yakize yigira tuya mucezo Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo Ndakumetri Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira nibwira turaza kuvuga tukibandanye nibwira aza kuvuga tukate tubandanye dushiremo amatara ntawe tupayora imagine kwacu hola people turabaramukije amahoro y'Imana wherever ho muri izina nitwa Noraske ntari wa gatandatu solution man of God, creation, son of God, unstoppable n'andi mazina menshi ariko banyita Kezimana amakaba banyita papa Naske eni nko mubizi ariko kandi nkaba nitwa n'andi mazina menshi no munsi nashimye kuvugo sasa nkuko mubibona ndi kumwe Nicuki my wife inyuma y'igihe kirekire tutariko turakora ibiganiro ngoma ndamutera ama prank n'ibindi bitandukanye ama commentaire akaba menshi so twagarutse hari umuntu yigeze banzura mukanye azuvuze aya ziraka Assalamu alaikum kwa nye Waislamu wote kumwezi Ramadhani na watakia Ramadhani njema ya subira na ongera na saumu. Okay. Yeza kuzwe kuba katolika bose turi mu Karema. Ego shalom kubandi bose basigaye. Mwebwe musigaye mutari mu mafungu. Mwe mujinguru. Uwo tuzobona hariya kuri 11 kuguru. Uwo tuzobona yaborewe azoca tubwira iyo yamuka.
Okay, ni mamulaho ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe ndabagumbiriye cyane ndabakunda cyane. Ya ni mamulaho mama trois femmes solution woman blessed woman n'ayandi menshi cyane mama Kiriyaria. Abantu muza murandiza burya c'est pas bon. Ya tubaye ikaze mu kiganiro cyacu twizeye yuko muza kukimara ariko imbere ya byose manza mugire partage kubera ko kiraryoshe ntimwave mwibagira partage. Nimwabwe mwibagira gupartage ariko kandi shushu wanje ndakwifurije umunsi mukuru wa Saint Valentin nongera ndakwifuriza n'umunsi mukuru umunsi mukuru w'abakundana ndakwifurije n'umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi twimirije hama ndanagukundigira kandi yes iyo maze iminsi ntakubwira ko ndagukunda hari igihe umutima wanje kumbura kubwira ati mubwire ntazava yibaze yuko ariko kandi turashimiye n'abamaze iminsi batubwira yuko ivyo turiko turakora bibahimbara cyane cyane ku bakunzi ba umunsi wanje turiko turakora ikira bahimbara cyane bashika ku mutima mwarabibonyeje yuko ibintu bigiye gukomera so muyipartage ariko kandi ndabibutse ko ejo aho bukera tubandanye na mwamikazi ko mdabe episode abazabari akangahe yico yo rero nta guteba ariko kandi ku bakunzi bacu mabanze kubona yuko iminsi yose haba hari ibintu twabarekuriye Lenzi mwarabibonye yuko twabahaye mwamikazi Imana dushobora kuko twe tuba twifuza iminsi yose yuko twobaha everyday ntimukagire irungu twaramenyanye ariko nyine hari igihe bidakunda kumva zitandukanye sino twe twifuza iminsi yose kwa maturi kumwe nanyu everyday tunatatuwe pamoja nanyi sasa nkuko muvyumva igitumye no musituza ni juste kuramukanya no kwishira ku makomantere bamwe bagiye baravuga twarabonye amakomantere abantu bagiye baravuga ngo kuri Saint Valentin kumbure ngo ntibabonye amafoto yacu ngo twasohotse ngo bibaze yuko twari twatandukanye ngo twashwanye okay ntitugomba kuvuga tudashwana ariko turamaze gushwana bon turamaze gushavuriranira ariko ntituriga dushwana ariko ndashaka umunsi umwe tuzoshwana ndabe ngene ndakumenye ivuga ko ndakumenya ubu hari ibintu byamaze kumenya arere ziyo naramenya ke ego baramaze kumenya umuzi wa shavuje dotora gatabrete ndagute mu mugongo nesimana hari hishiramo ry'abagabo nzoca nikira sawa ari hishiramo kandi bazonyakira bambungabunge okay sawa mbungabunge ko abantu bari bavuze ngo Saint Valentin ngo twapostinze ngo ngira peut-être ngo twashwanye cyangwa ngo iki newe uvuga ko jewe festival ntitwari twashwanye yes thank you wife ntitwari twashwanye hama twari muri tournage mbere ya munsi n'ivyo twari muri tournage maze ko tukora film nyinshi ariko hampande yuko twege ibintu vy'imisi kwe ntitubikorerako cyane okay ure harabonye bwari butanguye kutwirirako I'm sorry twege turacana amatara sorry kugira ngo tubone nuko rero nabona bari kwatubiriza isaha abatwumva okay umva yako arasigura ibintu byinshi byo kuri Saint Valentin ko adakunda numbaze ngo ntukunde ngo iminsi n'ibiki ariko twari turavuga duti reka Saint Valentin tuzovuge ngo turafasha amafoto ngo iki n'iki nyine ibi byacu gusa naho tuzoba turi muri tournage kugira ngo dukure ikintu cyo kumenga n'umugigwa ariko ntitushatse kuvuga yuko abavyizera tubapinga cyangwa ikoya ariko hari igihe ikintu ukigira umugigwa ku buryo utakigize wumva umenga kubereye icyaha cyangwa ku buryo wumva mugenza umenga yamenje kubona atakikukoreye urumva kuko twarumvise hari abantu benshi usanga bashwanye kuri Saint Valentin ngo ntiyamusohokanye ntiyamuguriye iki ntiyamugiriye iki niki ivyo nivyo twavuga ati kumbure abakunzi bacu badukurikirana badukunda batwigirako bazobona yuko Saint Valentin atari umunsi ukwiye nyine wo kumira kw'amababa
tiki kidakoretse ngo c'est pas possible nunkunda iki ni ako twige gukunda iminsi yose nkuko ari ibwirizwa ry'Imana ryo gukundana. Baje kuvuga Owe no heza. we koro je nagufatiye Iyo komandera ya Sevante turayihejeje nuko twari twashwanye ahubwo twari twanse kubigira nk'umugenzi. Bisabwe ko dukundana iminsi yose apana ngo kubera ku munsi umuntu ari ama message menshi abantu baguma banyandikira ngo kumumara ngo kudapostinga ngo ndavuga none urukundo rwacu rero ni rwanda ndi rwabambone oya suko hariho n'abandi usanga bagira bereka ababo ko babakunda kugira ngo bababone mu izina rya Yesu mu bakunde biriseye bivuye mu mutima bwina mu mutima n'ahatanumwe yobibona ariko wumva urukundo muri wewe rugwiriye kandi rududubiza cyane gose. Navyumvise rududubiza kandi cyane gose ndabizi ko umukunzi wanje sheri wanje yitwa Mamlao Fanny Lavine n'andi mazina menshi mwagiye muramuha jewe nkimubona ndabashingira intahe jewe nkimubona ntiyaravuga ibyo bintu byinshi ja bumva yuko ubu yicara akavuga nyine ariko jewe umukunzi wanje reka ndabashingira intahe ngene twamenyanye kwanza na Fanny Lavine sasa jengene namenyanye n'umugore wanje narumenyesha makuru murabizi hama habaho umuntu umwe ambwira ati nimba ugomba gukora ikiganiro gikundwe rondera umuntu yitwa Fanny Lavine. Jewe rero Fanny Lavine ntawe narinzi nyamuntu jama nabonye sigari Dubai ndamuramukije arungi sa ariko abantu bahereye Dubai ivuga na nsimbira yo kwe nkaraba ko nosumira abantu genda nandi mugabo wanje mu diaspora diaspora sasa jewe ndavuga nti kubera narinje nyine muri kariyere ibintu tabize ahantu hose urabaza bambwira ati umuntu kugira ukore ikiganiro kirabwe rondera umuntu yitwa Fanny Lavine. Burya akarere kose kaba gafise umuntu akajejwe kweri burya nivyo naba ndababwira sikwiyeme ibi vya YouTube vy'amafilme ngaha mu Burundi Fanny Lavine araca bafise je ndi umufana wiwe kubera natwe gabamenyesha makuru nce gituma uzohora ubona hari abantu bashiye gukora ikiganiro kigatangura ariko aramutuka Fanny Lavine ujya mu kecuru ujya ni rofa canke bagapostinga ku Facebook urazi ico bashaka ja bagire visibility rero nanje barambwiye ati nyimba ubije mubwira uronka amaviews irondera uwo mugore ca ndagenda inoza kiganiro mwakibonye nyimba mutarakibona ndaze gushira ko link ngaho muzokiraha rero tumaze guhura turakorana ikiganiro twakoranye nk'abantu bazinanye kimwe mu bintu namukundiye byatumye sura no kumurondera mu nyuma narakunze jugiwe naco ndayimbwa ntufise jugiza ufise jugabye rero naho yo bari karakwescroka urumva uyu mugore wanje naho yo bari karagucacanya benshi ni abantu bamufana burya si mu mufana ngo nikubera ngo kujya kurira sinzi ngo kujya kwactinga neza no burya mu mufana kweri kubera ni noje ufise jugiza mu kontra asante jugiza Nelson rero ari ukuntu nyene gusa kuri utazi kuririmba navyo biramara manje yaba nkubuzi kuririmba nzokwica pako nagomba kujya warihe narakumenya warihe kandi be ugiye ibyo bintu tubisubiremo breve ugeze uko je nawe nimba ati ku munsi wa mariage yagaje nanzi ngo kuri mariage abantu bararonka umwanya rero nyuma y'urubanza nyene bicare nyene batera inkuru nenzi uko ikibazo ca mbere nzokubaza naye kukubaza ati iriya myaka aho yahawe ntiyaraje iriya myaka yose nahangayitse nagira iki wari kuzezeta hehe ntakumenya wari hehe demu twamenda ngo turankunda burya kanyuma garuka kugira mariage misetse ariko nanzi uko ico kibazo nzokubaza muga narinzi ko nzokikubaza mbanje nkuko gutere inshi inshi yo mu Rwanda imaze iminsi yahitinze y'umugore yakubise umugabo kabisa je navyo nti jewe oya vraiment ari igihe biteranisha vraiment kumati none nk'uyu yariye kubera iki wandetse ugumuzoze tuja handi aho kumbona
ngo ndondere mu bintu je ntazi vyari none umugabo se warondera umugore niwe wagiye mu bandi bagabo je ntazi nini wari kundondera wowe wari kuba wandondeye kuva kera wari ariko je nzi imbaraga zanjye no kwandira umugore kwe ntibazishe batohava banyi kuva kera wari kuba wandondeye ukareka kugenda uzunguruka mu buntu butagira amana yake ukandinda kuba kubisanzwe wowe mu bisanzwe niho wategezwe kuja mu bandi bagabo mu buzima busanzwe none ko wowe wari wazimiye ntazi yo wari uri uje musitugira mariage aho kuva hariya kwikaburimbo imodoka yigudisigaye ukava ufukanya gushika ngaho ukavuga ati ahubwo wewe wari kuvayo ufukanya uvuga ati jewe ndi umugabo kigogi sinzi kurondera umugore wanje iyari simbona tubane ukaguma ndakubwira ari uko genda ayashere yuka bamusanye ndageni wewe rero kuko muje muri Canada wewe umugabo wawe uramuhushiti uravyibuka umugabo wawe ni jewe ukanda bipataro ukanda bamaherere nkabwa ntivuge naho nambaye amaherere nabyo buherene waguma wiyambika siko nyene bwatuma ntakubona neza no Cindi umusani none jewe reka jewe umva ndababwire bano mu nkunda ndazi ko muri benshi ngaho uzociye kwirya foto yawe urabe ko hari umuntu ari kukwemera sawa yiyemera nkanje bakunzi ba Solution Cup jewe ndi umusani munyakiruko ntabyo ubusani none mu kutayambaye ubu nuri umupapa yubashe none bose n'ubusani nawe uri umusazi naco mwibarabara ugenda sarabeka ibyo bintu biramamaza nawe mwibarabara usara naco ubu ntaduhereni wambara ntatudeshire fiko yarayanyivye burya je amahereni yanje yatwaye fiko na mwene wacu Fabio ariko ntaco yobasi nakiriya gihe waba umeze uko ntafise amahereni ego buri Babylon udafise amahereni canke Madrid uri umusa hajya nico gituma je naguma mba wowe warambwira ngo aje umugabo wa uraze ndakugira ikintu kimwe mama tukira aho shusho tukira aho burya abakobwa benshi n'abadamu burya barahushije abagabo babo kubera kwitwara nabi kwabo bagabo kubera reka kunciramwo inda kuja bikikofa burya abagore barabuze abagabo babo kubera kurabira kuri kubiboneka ego reka wini hama utibigenda gute ofete abagore benshi n'abakobwa kwanza abagore bo bamaze kuboronka abagabo abakobwa arashe ko n'umuhungu nivyo ingene yambaye ipataro zitarazije imbere zitaratangura guronka amana yake oya burya budeshiye burabuna zinde yuko atajambura aronka guma hamwe oya reka ndagira commentaire oya nta commentaire oya wenda zakureka wewe wisigure radi ora nkukujya fiko yambara akambara ubuntu bw'ubutimbarende akambara utu yambika ibitambara mu matwi mu mutwe biya rero papa iva Shiriwe nta jambura aronka nibiki ko yayeye ko kwafiko we nta jambura aronka ubu ni Jeffis oya wewe wanze utekane jewe nije ngumba mvuga uri Jeffis jambo agateka ku mukenyezi ndaza kuguha nawe witagadure nk'isaha yose uvuge ariko nta uni Jeffis jambo rero abakobwa benshi baburiye abagabo no kubera kurabira kuki ku bintu biboneka umuntu ashobora kwata amafaranga afise sevre umuntu ashobora ko yambara nabi sevre arashobora kuba ari umuntu atagira imbere vraiment ariko burya umucuzi wa neza arabira akibona ubudongo burya arabona ikintu azokuramwo arabona ati aha hazovamwo vase kanaka hazovamwo itafari kanaka hazovamwo ikintu kanaka wowe ushobora kubura umucuzi wa bien ukibona icuma ucugita ngo kiguhingese hakugikora kugira ngo kivemwo ico ushaka rero mwe abakobwa mwe ntimwanka abahungu kubera bambaye amapocket kujya kwa ba Cubaba kujya kwa ba Fiko oya umuntu azohinduka ejo ni heza rero urabona yuko je ndi umugabo mwiza nivyo je ndi umusani kubera twegi wacu nta muntu w'umuntu anyabarika ariyo twe turabasani na mutama wacu n'umusani maramuzi igihugu n'umusani ahantu hose ari Yuvinari n'umusani Jive ureva aho uri muzehe wanje ndakwemera ahubwo hari n'abantu baravuga ngo simbara posta muzehe wanje burya muzehe ntawe mbora po no musi ndamuposting agiye umunyamujisi basi muri si muri babanda bayamba yambara izimba rindi simbi rya Fiko nawe navuga ati muzehe nawe urareza okay tubandane rero ubu ni ufise ijambo ego mukunzi umugore kugira amara iminota 2 atavuga menga ari mu gasho n'abagore babaye gute ivuga ushaka ari umuntu babwiye ego mara amasegonde 10
rijya kinga tuca turi kugabira amacara ahora ageze ku masegonde 5 nakijya gitako ndagitwara y'amasegonda 10 biranga ko yamara atagize. Okay, sawa, ivyo waruvuze n'ivyo ari abantu babura babo kubera ko barabira kubiboneka, ariko ibiboneka navuze sivyo wowe wavuze. Ako nanje nagombe mvuge je ko simvuga no ku bagore gusa cyo ku bakobwa cyo ku bahungu gusa. Hari umuntu ashobora guhusha uwiwe kubera uburyo yitwara. Twari dukwiye abakobwa abahungu kwitwara neza ku buryo wowe niyakubona atazoguhusha. Ntowe sheri wowe iyo utambara burya buntu bw'ubuhereni, utambara burya budeshire, umengo uri kinwa rumogi kandi umukozi w'Imana. Urumva twari kuba twaranagize mariage kere, ubu tuba twarabaye n'ababosi, twararose umwanya wo kurondera munini. Urumva burya abantu bose bambaye munga oya baje ndindire ukuri kuranciramwe. Urumva abantu bose bambaye kujya cyo kuvuga yuko ari yene ari abatagatifu, ariko basi ukifata nk'umuntu yiteguriye kubaka, kubera ko akarorero iyo witeguriye umushitsi oya we ivyo abashitsi navyo ku kazi uzi ko hari umuntu ahavaza kukuraba muvuga ni diri, urabizi ko wari ugenda wambaye niyo ata muntu ufise aza kuza, urabizi ukuntu wari ugenda wambaye. Kubera iki none nawe uvuga ati ubu ndageze mu myaka yo gushaka uwo twubakana, utoraba uburyo witwara mu kwambara, mu kuvuga nyene ibintu vyose, kubera ko ugeze wumva uri mu gihe nyene cyo gushaka. Okay, jewe ngerageje kuvyishura mu bisanzwe ukuvyerekeye ama style mwese arafise ivyo akunda, nico kimwe n'amakolere amago ari partage. Je ndashobora kuba je vraiment inshaka nishingira intahe kandi ukuntu kuri n'umutima wanje urabizi kuvyerekeye ingeso mbi cambi ca Paulo, ntayo mfise ingeso nimwe mbi wonyagiriza. Ivyo ndagushingira si inzoga si tabi kimwe gusa. Koroka umugabo wanje arabesha. Tandukanya kubesha. Okay, reka wenda kwereka. Arabesha mu kugira akuryohereza kwiteza ubuntu. Okay. Agutera inkuru zitarizo z'ububesha. Arashobora kuntera inkuru nari sanzwe ndi aba yaranenga yigeje akacayimbwe uyu munsi mu kindi kibesha. Nico bitubesha. Musanzwe yabaje mbesha. Nk'ubu ngaba bamaze kuza kugufata kubera abantu nabeshe n'abatwaye byabo. None ngahomba izo ni blague, rega inkuru itarimo akantu k'agakoryo ntiryoha. Mu bisanzwe iyo taranyene mfise yo kubesha ivy'inkuru niyo ituma nshoboye kwandika filme nyinshi. Nico ituma wungirira pranke nyinshi abantu bakaca bibaza ngo wagenda sinzire kubera ufise impano yo kubesha, je nanje simbesha. Reka ngaho tuza kuhashika. Je ndiko ndavuga ivy'amastyle, abo vy'ama pranke tuza kubiza ko ntaco. Amastyle rero ntukagaye umuntu kugaya none kugumuciramo we nakuretse we banze oya nivyo ndiko ndakubwire igihe bivuga basi wewe bivuga wenyene basi kumenya kugendereza ibi ukamenya igihe urimwo icyo ushaka n'icyo ukeneye ukamenya ukuntu citwaramo kujya hageze umushitsi uzi uko azahuza umushitsi ukamenya ko kubura ukamenya yuko wambara neza ukamenya yuko umutegura utunafungura je ndiko ndababwira meshe zame umuntu wese afise guziwe nyimba no musi niko nambara guke byashobora kwata iguye yanje mu buryo umunsi n'umunsi uzovyuka uvuga ati ubona nyene nabihinda kava nti jewe ase ndarambiwe kubaho ndi mucakara w'istyle ntakunda. Oya sisi navuga jewe banzureke none kugumucira we kibazo kiri he. Nico gituma hariho abakozi b'Imana bambara amahereni kandi nemera mu Burundi no muri Amerika no muri Etazi ahantu hose hari abakozi b'Imana bambara kandi bakorera Imana n'ukuri je nshingira ntahe. Hariho n'abandi bakozi b'Imana nyene sinumva ngo sindabemera abanze kwitwa umukozi w'Imana nyene umukozi w'Imana aba yambaye costume ni karuvati ariko nkamubona n'uyu muntu uyu ari mu bujyaje. Rero kuvyerekeye amastyle style zose twege mu busanzwe Abarundi tutegeza kugenda twambaye akabindo turi gusa kubera ko niwo muco wacu w'u Burundi. Hama iyo costume uri kurambara ubone yuko menga ni y'agaciro ni kubera ko hariho umuntu canke izo zindi mpuzu ubona ni kubera ariko wadukolonije buryo wadukolonije niwe mubi yaje yambaye karuvati aza yambaye ipataro no bakubwira nabo bagabo ngene beri bitoje ndabazi n'abazungu bari babiri bambere batangiye ano nevyo bose barabizi baravyitse muri histoire
baje bambaye amakaruvati bafite n'ibitabo byinshi n'amashakoshi. Kubera iki bari bameze gutyo? Bashaka kwereka abantu yuko batandukanye nabo. Urumva? Hama ivyo burya yari systeme yo gukorompa abantu babahinduriye style. Hama style siyo yerekana umuntu icarico. Burya nyimba horobona ku kazi ngene nambaye kujya amakaruvati n'amakostime, ndi mu bantu bafite amakostime menshi n'ivyo biharuro ubimenye. Ariko ntiziri mu mpuzu nkunda. Ni kubera ko nzi ko ari zo mpuzu z'uweswe. Umuzi uzobona nje nambaye costume nzi tugomba tuvugane. Mu bisanzwe je costume sindayikunda. Ariko umunsi uzobona nje ndayambaye nje ko tuyaga. Uzumiye ko nje kugubesha n'ugesera gumba bwaduke. Kubera nzi ko abantu muhindwa na style. Sawa. C'est pourquoi ça mukobwa ntugahindwe n'umuhungu yambaye amakostime hari n'igihe costume niyo muzu kubera iki costume ari zo zonyine bakotesha izo zindi muzu batazikota niko ari muzu tagacira ifise yaba ari muzu y'agaciro ntibikoteshwa uravyumva kubera iki jeans batayikota barazikota hano bazikota abo bahungu bakenye bafiko uri umuntu ari seriye ufise amafaranga ugenda gukota jeans sawa wowe cyuvanga doshi ivyo ahubwo wewe nyene bagomba kunyifatira je nca ndavyanka kubera ni wabona umukozi w'Imana yambaye afise amahereni ntuzoca uvyanka ngo si umukozi w'Imana ariko arakora w'Imana mukuri kandi no kwizera wewe wewe rero uko unyubisiguye ni sawa kirazira kubera ko mba ndicitegererezo ciza ifu yuko nambara nkikwita none wo ivyo by'inyambaro we numva ko bigarutseko bigarutseko uratswenda gukunda kubera uneshejwe yanejeje banzu I know uratswenda gukunda I love you too gituma naremeye kwambara guki nikagaragaza urukundo no ko abonye yuko nabereye gituma naremeye gukura kihereni ryanje nkaba Babylone musanze je abantu bose shamugavure mu munsi wa kwihereni nararyohe ariko nemeye kuba Babylone kubera uwo nkunda burya urukundo mezami warakoze urukundo aho ruri ibintu birahinduka haleluya ibintu birahinduka aho urukundo ruri nico gituma Imana yadukunze haleluya yani nico gituma umuntu yamaze gutahura urukundo rw'Imana atavuga ngo reka ngo nje mu byaha cyangwa iki kuko byabyo bikubihira kamera mcyumva yuko yategerezwa kumva nyene wokorera uwagukunze ukunda ibintu biryoshe hari abantu bitiranya ngo kugira ngo Imana yaraduhariye ngo iki niki ako nambura isuri yuko Imana yaguhariye yagukunze gendera mu rukundo rwayo wumve ufise uyifitiye umwenda wo kwinezereza mu kwinezeza unezeza mugenzi wabiciye mu nzira nziza haleluya amen twende reka kwinwesha urumogi ngaho mutanze ivy'urukundo rw'Imana kayobera basi ivy'urukundo jewe ndavye ku kuntu urukura dutevya nyarusa uvyereka urukundo rw'Imana nka jewe ndavye ku kuntu abantu basigaye bankunda sinaro gukundwa kweri nayo mfise ibintu vyinshi bituma abantu batankunda rero kubwira urukundo rw'Imana rwaciye ruza urukundo rw'Imana yacu musanze je n'uyu ntiyari kunkunda igikundiro je natangiye kugira ubwa mbere ni Imana yankunze imaze kunkunda uyu acabona yuko ndi w'agaciro nico gituma ndiko ndababwira ikintu kimwe umuntu ataramenya Imana kwera yimenye urabona je mvuka mu muryango ukenye tusa ama ndikunda gucira sound track reka tubireke ivyo so people turabaramukije amahoro y'Imana samblage nibutse ku vy'urukundo rw'Imana kweri waregeze ku murumogi birengera urumogi wanyoye kokayine aturabe utarapfa ivy'urukundo rw'Imana birarenze en fait uyu wabo yakuze bafise imodoka uyu yagenda kw'ishure n'imodoka ego ndabizi murabizi ntahe ziwe yaragera zishinga murabizi ko iwabo bari bafise amafaranga ariko twebwe iwacu twakuze dukenyesha bro jendi muri babandi bavuka mu miryango ikenye apana babandi bavuka babona bafungura twe twavutse dufungura rimwe ku munsi sasa hageze kuri level no musi ukabushoye kwigaburira ukagaburira n'abandi nuwo kwitura agafungura
no kwandika izina ryawe abo tukagafungura nuwo kwandika yandika izina ryawe arivuga nabi agafungura nuwoba bon abantu benshi bagafungura biciye kuri wewe umugisha ngo yindoro umugisha nico gituma nimwabona je ndiko ndatamba bugi ntayi wanje itandukanye n'uyuyu Imana ashobora kuba yaramuhezagiye n'ivyo muri side yiwe canke uyu yundi ari mu ruhande rwawe ariko ni wabona umuntu ariko aratambira Imana kweri bugi uzomureke kweri umwe wese arafise aho Imana yamukuye amen ndibuka je umunsi umwe navunitse nuriye igiti mama wanje yababwiye ko nkunda kurira ibiti igiti c'ipera twe wacu bacita umupera nuriye ku giti ca ndakoroka kweri hari kure cyane ndakoroka kuno kuguru nyimba abahora babona namba utubutura irivi ryarahindukiye riri hama baca batubwira yuko nomanuka i Bujumbura nyagihe bon sinari hafi ya vye sinzi ibintu vyari vyabaye vye ntiyumvikana gatoyi na mere hama mere arambwira turazi rero ngaha we ni wageze ubuguruguru nje gituma ujya mama ndamukunda ni wageze ubuguruguru ngaha urimenya gufa ryahindukiye ndavuga ngo ngaha bazonca ukuguru bizogenda gute meza ikintu cabaye ntimushoboye kucumva nta sima bigeze banshirako nta mafaranga yo gushirako isima twari dufise nta mafaranga y'umuti twari dufise ijeguye mama yambwiye ati jewe ikintu kimwe nza gukora ndasengera amazi hama ndagukande nyimba udashoboye gukira je nta yindi shwa nta yindi intervention mfise nukuri narakize pe nibuka yuko buryo sound track nta nshaka nta nshaka endelea afite ntikavuye hamwe sheri ntidufise amashima none kuri kuradutevya nyene abo ndiko ndabwira ariko baravyumva wewe ishima Imana na morale haleluya oya wewe usanga udafise zo kuyishimira ariko jewe kweli ishima urusinzira yisi ibi ntibikeneye kweli ko nsa aya ibi ntibikeneye ko nsa kandi iza kumva babishaka utabishaka arabisimbisha canke abikate kubera we ndazi birakubaza kubera we ntuzaho Imana twavanye shusho jewe sindi muri babandi ba wewe waje imikate mu gatondo ndavuza Imana twavanye wewe nawe uzohavuga ushaka uraza kuvuga canke ureke kandi umwe wese avuga ashaka ariko jewe aho Imana yanje yankuye ndahazi urumva nyimba no musi je nshoboye kuriha inzi y'Ibujumbura nkayibamwo hama nkaba nuba muri quartier yose nshaka haba ikiriri haba mu Cibitoki haba mu Buterere nkavuga nti jewe Kezimana Oraske ndagiye gupanga aho hantu kandi ndahafashe siko vyahoze kweli rero guys urukundo rw'Imana n'ikindi kintu kirenze gatubanda yihiganire ntanguye kwibuka iyo umuntu yavuye burya nje gituma je iyo ntanguye no gukora urumva iyo ntanguye no gukora jewe sinkora nkwere nk'umuntu ari karablaga sinkora nk'umuntu yifuza gusubira inyuma nje gituma ngire ko ngabisha nk'umuntu yiyumvira ngo arafise ikintu na kimwe yokora kugira ngo anci intege shawa ya kweli sinzokwigera ngiva pinga n'umunsi n'umwe sinzokwigera umva ncika intege n'umunsi n'umwe none abantu bose bankurikiye kuva kera barabizi umunsi wa mbere tumye nawe ntuzi ko je nifatira kamera ndi jenyene nifatira kamera hama nkabaza ndi jenyene twe twavuze twararushe ariko Imana rero irazi dukura hahantu kiradutereka ahantu wibaza ko vyoroshe kugira ngo dutakaze ico dufise nyimba bitoroshe kugira ngo untware no mugore kurana mwirukiyeko wibaza ko vyo koroha kugira ngo mve ku Mana yanje bugi abantu batakaza ibintu n'abandi baronka ibintu vyoroshe binaregeya twe hari abantu baronka ibintu barakoze bro hama Imana igahezagira rero ni Jesse ni muri babandi basamye kweli nje gituma nikiya cana canje ciha yambonye ko kirasama kigira ibintu ni kubita kuri bijya bitama nkabwa ni we ace bituya mucezo ugomba kwigira nk'ivyo bintu mama wawe yakize yigira tuya mucezo urabona amen fati jambo rero nawe Imana aho yagukura vuga nawe Imana yagukura sweet amen agombe oya nawe koroka ushinga intayi wawe ega nturi mu kiganiro cyo gushinga inaha nawe twashinga ariko ndakubaza ikintu burya uravye ukuntu Imana yaduhuje
we wari warasaze uri mu bintu je ntamenye ubwoko bwabyo ikibazo cawe rero ni iki? ndiko ndakubwira kandi nivyo bwiye we wari warasaze wewe nawe hama Imana ikazana jewe mamarayika naje kugucungura mu vy'urukundo umutima wawe abashenzi bari barawishe nkawusanasana jewe runyuzi nkawushona nkawudoda ugasubira kubitoto aho nta ntahe wumva yo gushingamwe office nta shimwe wumva ndayo nyine ko ndiko ndashinga intahe uca wandika amenyo kamenga ndiko mvuga ibintu bitari bizima oya ntamenye gute je naze tumane kumugisha ko nawe dushingiye hama ibindi byo gushima Imana jewe ni byinshi tu ni byinshi uretse n'ibyo byo kuvuga uko byo kuvuga ngo we yakuzanye iki kuko je nta n'umugabo nashaka ntabwo wibaza ngo jo wari umutwaro wapi nta mugabo nashaka vraiment nta mugabo nashaka kubera ko nta ciza nari nzi mu bagabo rero nico gituma ivyo ndabishima kuko ndagufise kandi mbona uburyo tubanye ariko sindabishima ngo Imana ngo yankuye ku mutwaro ngo wo kuronka umugabo ahubwo shima Imana ko tubanye neza nkunda nkagukunda kuko hari nigubana n'umuntu akagukunda we n'umukunda rero byo gushima Imana hariho byinshi biracariho ivyo tuma tuzi imbere umaze imisi neza abantu je ndakora amapranke kandi ivyo kweri ngomba ko tubisettinga no musi je ndi muri mood no musi wanzo nabi ngo ni ibintu byo gufina je ndakora amapranke kugira kumbure ndyohera abakunzi bacu kugira ndyohere industry je ndi mu entertainer content creator mu influencer n'ibindi ndakora amapranke kugira ndabaryohere kugira ndabaruhure stress n'ibiki hama inyuma yo gukora izo prank abafaranga bagaca bansanga inbox urumva ngo umugabo arakuvanga hama nawe namaze kubwira ko ari na prank nawe ukarira nk'umuntu nyine ukarira ukaboroga nk'umuntu umenga ndakwishe umenga ndagufatiye kimbugita imbere y'abantu n'imbere y'Imana abantu bose bariko baratumbiriza je ndagomba yuko tubisettinga kweri uvuga uti jewe nta prank nshaka no ubanza usabe ikigongo cikinga hari ikigongo nyine so prank ziri nyine wangiriye nje nagize prank mbimeze gute wa musanzwe biye ibintu bihora bitumurira mu buryo waranka prank twakoze hirya ejo no gusezera abantu bagiye utabasezeye oya wari kwasezera nta nari mu ndagene ntasezeye abantu twakoze prank oya bashaka babivuge ngo mu commentaire ndanibuke ako ndazi ko ariho okerekana hacu naho ntayibutse muganda azi ko ariho prank zingaho umaze kugenda udasezeye kubisanzwe nkuko uvuze wowe uri umu influencer content creator ibintu byinshi urabikora nyine kugira unezeze abakunzi bacu kugira ushushe imbuga ariko kamwe kugira winjize mu mufuko kandi twokibagira kuko ntuje gusarira ubusa rero kandi naje bizi ko twahuye ariko meze naje ko ndi muri bake nkoresha imbuga cyane kugira mbe hafi y'abakunzi bacu ntibagire irungu ntibagire iki ariko rero hari igihe nawe rero urengera izo prank zituma nyine unyibutsa nyine nk'ubuzima bwa kahise ugasanga umenga uri kurantoneka ugasanga umenga wapi kweri wapi be umvize ndagweje nabikubwiye kandi noneho nawe usanzwe ubizi jewe nta mugabo jewe nashaka kubera abagabo muri abana babi oya we nturimo oya mu izina rya Yesu ntuzohinduka urumva abagabo benshi ibice byinshi by'abagabo n'abana babi vraiment nkuko nkiriya prank ngo naronge ngo kigore ngo gidafise iyo kija niyo kiva ngo nyine ngo jingo kinicompeba uretse nkajyanye ikintu nibutse je nibuka umunsi umwe
sinashaka no kubivuga. Umunsi umwe yaraje muca mumenye wari wese ngo mwe ndondora. Yaraje arambwira ati pe nawe rero urakunda kubisha ibintu. Urumva umugabo wari ufite kugenda jewe ariko sawa umugabo uradodereye umuntu. okay umugabo yaraje umugabo wari ufite icyo gihe wewe nta musi n'umwe wewe ndigana ndakudoderera ku bya nyina wana na wewe. I'm sorry ndigana ndakudoderera uvuze kamwe ndeko kavuga ko nyene nguma mbandanya mvuga. Okay yaraje ico gihe arambwira yancikije ntiyankoye nta n'uzi yuko nyene nitwa umugore w'umuntu. Acaraza umunsi umwe acarambwira ngo mbega ngo ndakubaze nte ngo nk'umwungere aragiye inka hama inka imwe igatakara umuntu akayitora ngo hagati y'umwungere n'uwo muntu yatoye iyo nka ngo ninde yorendera uwundi. Wumva turiko turatera nk'inkuru nce ndavuga none wumva yuko uwo mwungere nyene yatakaje inka yoca aza kurondera iyo nka arose uwo muntu nyene yayitoye akamushimira hama akayimusubiza kubera ko iwanyu batandondera ngo vyerekana ko ataco wari umaze. Mva ndiko ndabivuga natanse ikidugu. Urumva ntufise iwanyu kubera ko bataza kundondera banshimire kubona naragutoye. Abagabo Imana bababarire kweri. Urumva ngo mbise ndekura urumva ko nk'ubu ngo wiravye ngo nanguse ngo gacira kahe aca tori ishugwe ryari ku meza ngurutwa agaciro n'iri shugwe kuko ryo rirapendezesha mu nzu ritana konsoma. Nico gituma abagore mwe ndakubarira nzopfuma ngenda gukora potaport mbe bavuga gute potaport muri Dubai cyo gukora iki mugando nk'inoti wanje umugabo gusubira kunsuzugurira amafaranga ubukene cyangwa ngo consommation ngo ntakora gusumbwa n'iri shugwe ko ryo rirapendeza mu nzu ritakonsoma. Mugabo no gukonsoma gusa wicaye ngaho nabi wanyu ntibakurondera naho ukacuda ku telefone ngo uri kugira amafaranga ngo urumva ngo ntafisi yajangwa Shabe nukuri kubana Imana kubabarire bro. Wari ibintu ugira nyine ngo n'amaprank wobaze ngo uriko urapfa kugira gute kumba umuntu uri kuramutane kumwibukije ibintu byinshi urumva. Ariko nyene nta Imana idakura umuntu nawumva narubona songa gaciro n'ishugwe. Uyu munsi ndi mamulamu the solution woman kandi ivyo ndavyizeye yuko ndagufise cyangwa ntagufise noguma fise abo mbere y'icitekererezo ariko kamwe ndagufise mba nuzuye ngi ibintu byo kuzurantoneka zidabugira ako umuntu yo gutoneka yopfuma gukomereza wowe untonetse ubo usumbije uriya yankomerekeje twinumire cyangwa ngo ngo wamvanze ngo urakundanye n'undi muntu ngo urakundanye ngo n'undi muntu ankora w'umugenzi wanje vyegeze kumbako ndababona amaguru ane mu nzu nawe ukidana uburapfa ngo uri kugira amaprank tubandanye ishaka iganiro abagabo babaza abagore banyu muzoshe nimutihana wafashe umuntu n'amaguru ane ukayaca nawe uze wihene ndayafate nzoyacu unyina arakuzesha Dubai ubaza ngo ni nga onyi igitega mu gisici utera ugenda utera wiruka ngo he bisa umutahesha oya gusa muri make prank ni byiza nanje ndabikunda byo kugira
ego vrema naho biheba nibo mugacaho tukagira prank je kubisanzwe je tukitangura prank urazi yuko je tukigira mariage beje nakubwira ati prank sindazimvamo kubera ko ubu uri kurabesha umuntu umuhahamurira umutima iki nike rero basi dupfume tugira prank ukiyumvira prank yayindi umuntu bituma aryoherwa abandi bigatuma biga cyangwa bigatuma nyene ibigiranye na pane ibintu byo gucumita umuntu ivyo nyivyo bisanzwe ubigiriye nk'undi muntu adafise intaye nk'iwanje ataciye mu bikomeye nk'ivyo wanje kuko naho ubona ntwenga cyangwa ego urankunda kandi ufashe neza ako sindakira 100% ndakubwije ukuri wena none kubera kuntoneka sindakira nitunze kwanza unitibu ni tibike ungwaze nkire mere neza ariko nawe napana kucuzana gati umuntu hozi mubisanzwe jewe ari ikintu kimwe abantu batazi tuzi turaba amajambo tubwira abantu twubakanye naho wobuzi nta yabo cyangwa utayizi marhaba jurazi yuko ningeze kuba nsengera mu bamizirma kandi abamizima vraiment ni bamugisha basenga nivyo ako hari giyo uri kurasenga mu bintu nawe utize nko kuri mu mizirma kaza gusenga mu bakizi utizera Yesu nawe nyine uba wumva uri jene kanga genda gusenga mu bamizirma nkagira intuze mvuga dawe watwese uri mu ijuru kubera ko nyene simvuze ngo ni habi ni heza nyine abumva kwizera ko abariho kuri ni sawa anako ndanabere ukuntu nambaye mugabo ugasanga ibintu uri ubigira kubera inkoni gutinya ngo kubitwa. I'm sorry baby. Basi kwanza ndibagiye iyindi prank uheruka kungirira iyindi ni yahe ya have yambisa ndekura ya have shu amashunga siti ndabwiye ingo baby kiri ivyo je ivyo nawe uco kugira umenga nta cyabaye ntabi kigongwe nene wambabaje muri ngai impande yanje ingo baby wari I'm sorry wife ndabiziko ndakunda cyane nayo mendikira nkora prank kugira ngo ndakubabaze you know igihe cyose mba nkoze prank wari just kugira ndaguchallenging I must challenge you of challenging uvuga ngo nivye you know be cyangwa na prank yo tuma umutima wawe ndawusenyura no pahangana kandi ikindi naco prank zo kunyeka kumvanga urazi kunzi babaza kandi nizinababaza ngo ni kubera ko gukiniki ngo ngo narakiriye ngo bagabo bose ngo bameze ko I trust you niko kwenda kwizera kandi ndagukunda kandi you know just sure kuja mu ibintu byose fanate rero kubera ko nanje nzi yuko uri umuntu nashize ko icizere ariko apana icizere cyo cyakiri jambo ry'Imana yavuga ngo wize umwana w'umuntu aravumwe ariko kuko nahisemo ko kwizera gushika mfuye kugukunda gushika mfuye nkaba nawe nize yuko unkunda rero nkaca mbona akacu ko guhinduka umviriza wende nk'ubu nashushe umviriza kubera gushapu n'urukundo ndikunda gukora gusaza uru n'urukundo mu bisanzwe shira ndakubwira ikintu kimwe na tension nk'ubu yaduze kubera nibutse yuko anshapu muzane amazi akanye umushusho uzi ikintu kimwe bebe kubisanzwe twe twari dukwiye guhozanya kubera nawe utavuga nawe wari warago Chinagoye kubera abakobwa batabona ubwiza bwanje bagaca baja kumva ubwiza bwawe ndimye ubwo umuntu w'umuhungu ukwirerana umwana waze ko abari umutwaro woroshe tuba dukwiye guhozanya gusa ivyo bindi byo brofa by'amaprank atuma abandi banezererwa mu gatwe tubabaye tukabireka ayo mafaranga twofuma tuyahomba mugabo twimererewe neza uraza gashomeri uramaze gukunda gashomeri mugana konekara ndege kawaza ariko rero ifoko turabare icyo tugira uranze ko Mungu wanje ahagaze yambaye ijya jezi yari yarengera bamwe sa ubukene nivyo burababaza gashomeka mungabasi rabizuke je nagusavye naho tozika mugara amafaranga kazima bijumba ndabizi yuko umutima wawe uri strong banzu ndindire nkire uzokira ryari must be strong so
ukwiye kumenya uti je mfise umugabo w'umusoda nabikubwiye rero abantu barahinduka ndabizi uko unkunda ndabizi vure murankunda nukuri ko Imana ndabizi urankunda reka je ngiye mu bademu sinoja ngaha hafi kumvise rero ko no kubaca wowe rinze ngene ariko sinoja ngaha hafi ntoba ndi nko muri Amerika nova ngaha ngiye muri Amerika aha mu Burundi je nta muntu w'umukobwa ndigera mbona mu wanavyiyumviriye uba wabikoze nta kundi nabikoze ariko nabikoreye muri Amerika je ndinze ngira kwa kunda abagabo bavuga ati jewe ndagiye kuvanga umugore so people umugore wanje ikiganiro yacishe musanze gize nanje kano wacishe je kandi ndiko nawe ikiganiro wacishe je mba ndabibona ane nkubona bana umbize n'amatama ndashushe kubera aha betoka okay bakunzi ba Solution Couple turabashimiye umugore ntacabaye bro ntacabaye kwese nzofuma mpendwa ibindi canke ibindi nawe umugore mwiza wenda mufite zokwica vraiment ikintuze iyo ndirimbo zoyisohora ryari iya ndirimbo ndimo kuyisohora vuba barazi ko hageze okay le 9 mars musi anniversaire ya mariage yacu nzobaha iya ndirimbo are you sure I'm sure burindwi imwe haburi iminsi idashika 14 nibaje nindeyo azonkorera clip yayo ko ngomba kikorerwa okay abantu bariko reka no musi nsabe abantu bari bagusupporting ukore video nziza abantu muri kurekurana kino kiganiro mukunda Solution Couple je ndafise indirimbo jewe ngomba gusohora ariko nabuze amafaranga ya video clip rero nagomba mu nterere limikashi yanje ni 65 030 wisa 70 murashe kunterera mukandungika kuri limikashi kugira nsohora rya clip ndifuza ko muri rimze international mfakaririmbo karyoshe kitwa zokwica pako rero ko yanabuze amafaranga ya clip mukamo nkunda muri benshi iyi ni occasion yo gushigikira umukozi w'Imana rero wanyu Noratye ari wa gatandatu uza kubona kino kiganiro inimero ngoma ndayishirenga umunsi 65 030 wisa 70 Kezimana no haske mchimundike kuri limikashi gira nkore clip y'amateka ko yaje mu bisanzwe je mfise impano yanje yapfuye gupfa kubera nyine ubukene umuntu yagiye arahura nabwo muri kahise ubone kurasaba usama ufise amashanyarazi ndiko ndasaba oya mwawe hariho n'abakunzi baryoherwa iyo supportinze umuntu abantu rega je abantu bari bazi ngene bo supportinga bari bavuze ati nitwocaye kugira ati supporting ngiye rero occasion yo gun support me guys I'm not joke nabwo ndiko ndajokinga I need to be international star, international artist, international content creator. Yeah, I need your support. I need your support. I need money. Thank you. To do a special. Urabona nk'ikiganiro turagejeje tutavuze na mwamikazi twavuze niyo twahereyeko. I need twahereje rero mushaka muzoma ntako wundi mushaka kurareka byose ni mafu umuntu yo guhaje kabigutukira byose ni yari okay rero ndabakunda cyane ariko umukunzi wanje shushivuga akajambo kayibaduhera hete akajambo kanyuma wamenga twoguma tuvuga ubure kubera bwije aya niyo masaha y'abantu bakundana kuganira cyibyo ibintu byo kunkoresha ibiganiro ku murango sinabitahuye nk'aya masaha niyo abantu nyene bakwiye kuganira okay akajambo kanyuma tora telefone wandikire umukunzi wawe uti ndagukunda turaba kuno akwishura ngo hari abagabo benshi cyangwa abagore benshi bavyandikana akajambo ngo rahazi cyangwa ngo amafaranga zikwanje bimenyereze kubibwira ukunda uko umukunda nawe abikubwire biraryoshe vraiment bye turabakunda.